cyo naje vraiment vyantera ikibazo misho ko vyarangoye ukuntu nanka baba ari benshi cyane yego usanga ari abagenzi ntabura ukuntu umbwira umuntu ngo ngusoma gucapira asanga ari impapuro nka 40 ngaza abanyeshure nanje sindaheza n'ubwo wanje mugabo baramukije bakunzi ba K90 TV kuri micro nkuko mubimenyereye ni Diane Zukadusenge ego tuma tubazana ibintu biryoshe ibintu bishushe gusa uyu munsi rero twatsimwe n'undi umutumire nawe akaba ari artiste umuntu acapa umucafyi ashaka gucapa uko nyene uri nawe ukibaza umuntu ninde ni jewe canke reka tumuhe kaze rero yidondora ariko ratukurikirana avuga izina ryiwe ego kaze ego makoze murakomeye ego neza nitwa Brice Perceval Bankura nuko bivuze nk'abandi umucafyi ego hama Brice bimeze gute uriga ego je ndiga hama birakorohera kwiga no gukora akazi kawe nivyoroha mugabo ndagerageza hanyuma duhere kuva mu buto bwawe menye gute ufise ngabano yo gucapa cyataka kubibona niga mu mwaka wa gatatu mfise imyaka 7 8 nabona yuko nshobora kubaproduire ama image yo mishure byaba kagabo macha ntango ari kudevelopa yo tama yanje kwaje imisi nkazanda evoliwa mbona ivyo ntashobora bwa mbere ndabishobora kindi gihe champera ngaho rero nguma shira migufu ego ndibuka nk'ibintu byo mu ishuri hagiye babwira mwenda mucapiki abana bagaca bazana ati ncapira nabo wasanga ari ku bwinshi cyo naje vraiment vyantera ikibazo misho ko vyarangoye ukuntu nanka baba ari benshi cyane ego usanga ari abagenzi ntabura ukuntu umbwira umuntu ngo ngusoma gucapira asanga ari impapuro nka 40 ngaza abanyeshure nanje sindaheza n'ubwo wanje mugabo bose barabacapira naragerageza bashoboye hama abandi nyene bikanka kavyantanya n'abantu benshi bwanagenda biheba ko mbona valeur yavyo kuko umuntu ambwiye uzoncape aca ndamucapa tana kiba guha yarakubwiye gute je nabwo nyene bindyoheye ndiko ndexercer nyene nkora ibintu abandi ko ndiko ndabishobora aca numva nyene c'est fierté nyene imidasanzwe nkumva yuko nyene ndabiryoherewe jewe ubwanje nabikora nyene pour le plaisir kugira ngo niryohere winezereze mugabo maze gukura baratukiri ngaho ukiri umwana nk'ubu haba ari kwishobora ukazana ducapire barumva uryohewe bati barabona yuko ndabizi hamushitse mira byagenda gute kuko ndazi umwana akunda gucapa nahashitse no muhira guma tugira byabindi bakabona abavyeyi ntusubiramwe kwiga bavyakira gute bakubuza ati ivyo bintu zava bikubuza kwiga jewe muvuga yuko niga mu mashuri mato sinarinze agaciro k'ivyigwa narashaka kubishira imbere ibintu byo gucapa mugabo maze kugera amashuri yisumbuye naravalorije cyane ivyigwa ivyo ndabanza ndabishira ku ruhande byageze kunduguza rimwe ndavyibuka niga mu kangahe niga mu 8 hama biramicigwa ndabona yuko nashize imbere natezo gushira imbere abavyeyi barampanura barambwira ko baragenda mu cumba kiyugarana hakwiga umva nkabaye ndokundi ngacengana nkiyugarana hama rero maze kubona bigenze uko cyandi ndifatira ingingo yuko nabanza nkiga ko navyambwa kubanza wige gucapa nta muntu abikubuza mugabo manza wige kaya uzinjiyemo neza use impapuro z'umutsindo ego hama watangiye kubikora nk'umwuga ryari cy'imyaka ishika kuri hafi 5 irarenga 3 irashika hafi 5 bon narabikora kera mugano ubuntu bwa yuko byabaye professionnel genda gihe formation duto ndagerageza n'ukuntu developer nyene tama yanje niveau duge ariko donc wabikwa nk'ifoto yambe watangiye gukora apana ma commande watangiye gukora wowe nyene basi gacapa nk'umuntu ati umuntu ashaka kugeza ahantu
nabambeshe kuri mugabo je narakunda no kwipimira nk'icapa fata ama passport yanje abanyeshuri bakambwira witoye witoye byantera intege yemeye tubitoye ati ni wewe mugabo ifoto ya mbere kuko urumva nagoma capa ibintu sindavyibuka vraiment baguma capa ibintu ico nyene kikwifoto capa kuri couverture ikaye naco ndabanda gisubiyemo bari ikintu kingiye ku ruhome narahagarara nk'igicapa nari passionné vraiment kuva kera ariko kwigihe cyagenda ariko maze ndabona ibintu bimwe nkwiye kuza ndakuramo ko narakora ibintu atakintu ndiko ndashikako bwamaze gukora narabonye ati nkoze ibi ndashobora kubidandaza ndashobora kwidandaza naje abantu bagashobora kumenya nkabagira ama service tugafashanya nkaba produit yanje nabo bakampa amahera yego hama nko kuri wewe ugucapa ni iki apana twa twiyumvira ati gucapa kuza nyine ugacapa umuntu biherenga we gucapa kuri wewe ni iki je gucapa kuri jewe ni ku exprime sentiment ni kwa gusigura novuga ikiri muri wewe ibintu uko ndavyumva muri jewe uko mbona ibintu bidukikuje bimeze ko ashobora kuri mvira ikintu mu mutwe cyumvira ndashobora gucapa umugore ameze uko ahetse umwana cameze uko izuba ribikorera mu murika canke nkacapa ikintu nyene ushobora gusigura n'umuntu akumva ko harimo message ni kuvuga rero niyo expression y'ama sentiment wabiko nk'ibicapo umaze gucapa byose mu gukora ingene byo bingaza ikibazo kirangora kwishura mugabo sibike vraiment maze kuraba nk'ama dessin professionnel maze gukora ararenga 50 n'amakomande arimo hari n'ibyo usanga ntibuka mugabo ntari musa 50 twabimuje gitigiri kinini si gitoya 50 madesa 50 ni kinini vraiment ego hanyuma ikintu umaze gukura mu gucapa cyo mu gucapa ndamaze ko bitari bike ibintu bifasha mu buzima bwa misi yose navuga yuko ku imisi haca niko mbona ntera intambwe antuka ndavye mu myaka nk'ibiri canke mu mwaka umwe aho nari indi sondu kana mu mezi angahe nk'atandatu canke nkane nari indi sondu abana ko ari cahindutse ndabona ko ari ikintu gihinduka ari intambwe ndabishima kweli yego hanyuma Perceval yibona he muri kazoza ibintu byo gucapa je muri kazoza ndabona yuko nshobora kuba ngeze ku ntambwe ndi capable yo kudependa kuri jewe nta depend ku bakiriya nshobora gufasha abajene bandi n'abandi bantu afite iyo mpano babishaka babikunda kuko mu buzima tugerageza ukuntu dufashanya umwe akaberekera abandi nabo kazogenda twene akaberekera abandi hanyuma Perceval nshaka kubaza ucapisha iki ko abantu twumva bakoresha amakreyo gusa amakaramu ucapisha iki jewe ncapisha crayon stylo na peinture mugabo ari gihe usanzwe ko ndakorera muri kimwe cyane kindi canke ibindi nkabanza nkavyihoza nk'ubu ndiko nkorera cyane muri peinture mugabo mu myaka yari nkorera muri crayon stylo mu mwaka weze ndiko nkorera cyane muri stylo aho di stylo abi nkuko muza kubona ama dessin fise ngaha na ya peinture mu mugabo ndafise crayon ya crayon ya stylo iza stylo zimezimeko mega iyo ari nk'ama commande est-ce que mashobora kuba ndishaka gucapisha crayon canke abantu bakubwira mugabo wanige mu propose ati jewe meze ku icyo mbona ndabize photo model yawe mbona tokorera kwiyi kuko nka stylo ifise navuga tushe iteba nkuko akora nk'umubiri w'umuntu canke kurasiga
birasaba ko witonda kugira ngo ntuhavuhusha kuko nshobora no gufuta ntufuta numva bikoresha ubuhinga bwinshi nka crayon peinture n'ibintu binyarutsa igikorwa cyane cy'igicapo yego mbega imigenderanire yawe n'abandi bacapsi nkavuga nka bayishe bande bimeze gute mbega muramugira hoba nta kuntu ubona ko habaye nka evenement nka kujya kwavuga slam festival mukagira nka evenement yo gucapa donc bagiye abantu bakiri hasi bataramenyekana mukabaduza ubona gubivuga kwiga cyo ni cyumviro ciza ego abartiste mu Burundi benshi turazinanye tushaka kumenya nabo bose kuko n'abantu usanga bikorana ibintu za bitaja habona hamwe mu buramo mwese muri ove ariko abatari bake turavugana turi en contact ariko nk'icyo muvuze bisaba kuko biratuma na wundi yarabumenye nta kamaro bifise abona yuko kumbe nanje ndafite abantu banshigikiye ndafite bakuru banje bambona izuba muri bino ugasanga ari nawa muntu yarabona ibintu ahantu ashobora gushika kuri niveau imwe namwe mubona mugatangara ivyo ni vyiza vraiment yego nk'ikintu wobwira nk'abajene nkawe bafite ingabirano zitandukanye atari izo gucapa gusa ariko bataja habona ubabwira iki ku buryo bashobora kumva yuko gucapa gushobora kubeshaho umuntu cyangwa ukamuhira ishuri kamufasha ibindi bintu ubabwira iki cyo nabwira abajene babona umenye gucapa canke gukora no mwuga usingabirano aho niho nta kamaro bimufitiye bivanye n'igihugu arimo nuko kijya kintu gaya kijya kintu nyine nawe none gitoya gerageza kidevelopa nawe nzi yagwa nawe nzi ahimana muhezagirira kirashobora kumuviramo byinshi kandi iyo utanguye n'ama opportunity agusanga ku bikorwa kuko uri mu nzu ujyanye ushobora kubona cewe burya nciwe muri rya korosi nashobora kuronka umugabo uri kurakora n'abantu bakabona ibikorwa bashobora kukurangira avuga naka ibi bashobora kumuraba icyo kintu bigukorera umva ibintu bigusanga ku bikorwa nuko abantu benshi bashaka kwicara kabone mero nta kamaro mugabo kijya kintu nyene umuntu abone mero nta kamaro kimwe nakidevelop ugerageza ukoresha ingufu ziwiwe aho zigera amaguma shiri imana imbere nyina ibintu biragenda neza bro agatera indi ntamwe atari ibaza yego mwavyumvise rero gwaruka mufise ingabirano iyo ari yo yose gerageza kuyidevelop uyu mwanya uyikorere abona abakuru biwe bizogenda neza hama mufashe yego hama bizogenda neza yego rero kangwa duse twari kumwe na Perseval rero hanyuma Perseval sinza akajambo mbwira nka televiziyo K90 TV akajambo je nababwira nuko nabashimira mubandanye mukora ibiganiro nk'ibi mufasha aba jeune natwe muduhamagaye kandi uzatubitabe yego karibu yego turabashimira abakunzi ba K90 TV kuri mikro nko mubimenyere akaba ari Diane Kadusenge kuri kamera akaba ari David yego mwumvise mutumire twari kumwe turamushimiye ko yatwitavye twakwizera ko uzogaruka kandi ko bivuze yego murakoze cyane ciao